iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu kandi yanyu muhuza TV. Uyu n'umwanya tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezweko ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka ku biriko biravugwa mu gisata ca politike, igisata c'imigenderanire n'andi makungu ndetse n'igisata c'umutekano. Ni amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye biriko biravugwa ku mukuru w'igihugu Nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye ndetse n'umutambukanyi wiwe, ariko vyiza cane. Ndabahaye ikaze rero muri ano makuru bivanye naho mudukurikirana muherereye mwe muri ngaha mu gihugu c'u Burundi mu ntara zigize ubuseruko, ubumanuko, uburaruko, uburengero, abadukurikirana bari hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi nko mu karere ka Afurika y'ibiyaga binini, abari ku mugabane wa Afurika ndetse n'abari mu makungu ya kure. Mwese ndabahaye ikaze muri ano makuru. Ni amakuru tuza kugaruka ku mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye n'umutambukanyi wiwe mu rugendo yarimwo mu gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uru ni urugendo rwaje mu gihe kandi hariko havugwa inama y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango w'akarere ka Afurika y'ubuseruko EAC ndetse n'abakuru b'ibihugu bigize umuryango w'akarere ka Afurika y'ubumanuko SADC. Yari kubikoranye yiga ku kibazo c'umutekano muke urangwa mu buseruko bw'igihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Ni inama yarimwo abaperezida batanu b'ingenzi, aribo perezida w'igihugu ca Kongo Antoine Felix Tshisekedi, hakazamwo perezida w'igihugu c'u Rwanda Paul Kagame, hakazamwo perezida w'igihugu ca Uganda Yoweri Kaguta Museveni, perezida w'igihugu c'u Burundi Nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye ndetse na perezida w'igihugu ca Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa. Aba bose nibo bari begwa cane n'ico kibazo kuko aribo bavugwa yuko bari bafise abasoda bagwanira igisirikare ca Kongo, bagwanira muri ico gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Bamwe bakagirizwa ko bagwanira ku ruhande rw'umugwi witwaje ibigwanisho wa M23, abandi bo bakagirizwa ko bagwana ku ruhande rw'igisirikare ca Kongo ariko bafadikanije n'imwe mu mirwi y'iterabwoba kuri bimwe mu bihugu bitandukanye. Tubibutse ko igihugu c'u Burundi kigwana ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, kikaba cagirizwa n'u Rwanda ko gifashanya n'umugwi w'inkorabara wa FDLR wasize ukozeho nyabwoko mu gihugu c'u Rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo icenda na kane, mu gihe kandi n'igihugu c'u Burundi cagiriza igihugu c'u Rwanda kuba arico gifasha umuhari w'iterabwoba wa Red Tabara uhungabanya umutekano mu gihugu. Sivyo gusa kandi kuko kuva mu mwaka uheze w'ibihumbi 2024 ibihugu vyompi bitari kurabana ryiza ngaha mu karere, aho kandi haje yongera ko noneho ca kibazo c'umutekano mu kurangwa mu buseruko bw'igihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, ibintu biba ibindi ivyo navyo turaza kubigarukako. Ndaho kandi ari kumwe n'umutambukanyi wiwe Nyiricubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yaganutse ava mu rugendo yari amazemo iminsi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri uyu w'Imana igenekerezo y'icenda Ruhuhuma uyu mwaka w'ibihumbi 2025. Urwo rugendo Nyiricubahiro umukuru w'igihugu ciza c'u Burundi yarutanguye ku igenekerezo ya gatatu Ruhuhuma uyu mwaka w'ibihumbi 2025, aho rwari urugendo rw'ubutumire yahawe nka Nyiricubahiro bwo kuja kwifatanya n'indongozi za Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu masengesho yiswe National Prayer Breakfast yo gusengera Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabereye i Washington DC. Benshi rero baripfuza kumenya ivyo biba vyaravuye muri urwo rugendo. Muri urwo rugendo umukuru w'igihugu n'umutambukanyi we bari bafise mu gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika barabanje barakora intumbero yabajanye yo gusengera ico gihugu n'indongozi zaco no gusengera Uburundi hamwe n'abarongozi babwo. Inyuma yaho rero Nyiricubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yaciye atangura guha imibonano ubu abubahwa batandukanye bo muri ico gihugu bipfuza gukorera imigambi yabo mu Burundi n'abipfuza guterera mu iterambere ry'igihugu c'u Burundi. Mubo baganiriye harimwo abarongozi bagize inama nkenguzamateka y'ico gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho banemeye guterera mu mbona kazoza Urundi bufise igihugu cifashe mu mwaka w'ibihumbi 2040 ndetse n'igihugu giteye imbere mu mwaka w'ibihumbi 2060. Yaranagize kandi yaranagiranye ibiganiro n'abarwizatunga bakomeye bo muri ico gihugu, aho nabo nyene bemeye ko bagiye kuzana imitahe yabo mu Burundi bwa nyaburunga, ndetse anabonana n'abashobora kuzotuma Uburundi bwongera kunguruza abantu hakoreshejwe ikibuga c'indege mpuzamakungu citiriwe Melchior Ndadaye n'abandi tutodondagura, kuko hariko haranavugwa umugambi uhari wo kuzana ikompanyi yunguruza abantu mu ndege y'igihugu c'u Burundi.
Nyiricubero kandi umukuru w'igihugu cy'u Burundi ni ingwanya idasanzwe aho karyo abonye akabyaza umusaruro ku bw'inyungu z'igihugu n'abenegihugu. Umwanya muto gusa yari afise yakoze ibizanira inyungu y'igihugu abandi bakuru b'ibihugu bashobora gukora izindi ngendo, ariko we nta kanya yigeze apfusha ubusa. Ngibi rero ibyaranze urugendo rwe rwabaye ubwo ari mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tubibutse ko kandi urari urugendo rwabaye hariko haraba inama idasanzwe yari iteranije abakuru b'ibihugu bigize umuryango w'akarere ka Afurika y'ubuseruko EAC ndetse n'abakuru b'ibihugu bigize umuryango w'akarere ka Afurika y'ubumanuko SADC. Inama ariko ibera mu gihugu cya Tanzania mu gisagara ca Dar es Salaam, aho umukuru w'igihugu Nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye yari ahagarariwe n'umushikiranganje wa mbere wa Leta y'u Burundi Gervais Ndirakobuca. Ni inama yavuzwemo byinshi cyane cyane ku ngingo zirabana no guhagarika intambara irangwa mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Tukabibutsa ko kandi Uburundi nabwo bufise uruhare rukomeye cyane muri iyo ngwano kuko bufashanya n'igisoda cy'igihugu cya Kongo FARDC guhangana n'umurwi utwaje ibigwanisho wa M23. Nako kandi benshi iyo tuvuze ivya M23 batamenya ivyo ari vyo, nivyo rero tugiye kubasigurira ngaha. Ni nayo mpamvu twe twazanyemwo ivy'ibi birabana n'inama yabayeho y'abakuru b'ibihugu b'umuryango w'akarere ka Afurika y'ubuseruko ndetse na SADC kugira ngo barabire hamwe ingene botorera inyishu ikibazo cy'umutekano mu kurangwa mu buseruko bw'igihugu cya Kongo. Amasoko yacu avuga ko hari amasezerano yama yabaye hagati y'ibihugu canke amareta agakugwa mu ibanga, aho usanga abanyagihugu bato bato batayamenya. Aha dutangure ku ivuka ry'umuhari M23. Aya makuru avuga ko intambara zivugwa mu buseruko bwa Kongo atakidasanzwe zihagaze ko uretse ubutare butandukanye buharangwa isi yose hanze amaso, ngarico rero gituma atahumure ryohiterwa kiretse hizwe neza igabanywa ryabwo hagati y'ababuhanze amaso. Amasoko yacu akavuga ko rero hari amasezerano yabaye hagati y'ibihugu canke amareta agakugwa mu ibanga, aho usanga abanyagihugu bato bato batayamenya. Yaduhaye uburorero aho Burundi ku ntwaro ya Perezida Bagaza bwafashije Yoweri Kaguta Museveni agwana na Idi Amin Dada. Agahembo kubwa bufasha bwabagaza igihugu cy'Ubuganda carishe Burundi amamiliyoni y'amadolari ku ntwaro ya Nkurunziza igihe bahenda Barundi ko ari imfashanyo y'amakaye ya Pick Fair Ubuganda buhaye Burundi. Aravuga kandi amasezerano ya Tanzania n'u Burundi mu kuguranya intara y'Akagera yahora ari y'Uburundi ngo yavunjijwemo ikibanza cegukira Burundi ku kivuko ca Dar es Salaam n'ibindi. Niko vyagenze kandi n'igihe cy'intambara ya Laurent Désiré Kabila agwanya ubutegetsi bwa Mobutu Sese Seko. Ubuganda n'u Rwanda navyo vyaramufashije. Amaze gushikira ubutegetsi ku izina rya leta ya Kongo, Kabila umukuru w'igihugu w'igihugu cya Kongo baragiranye amasezerano adasanzwe n'abategetsi b'Ubuganda ndetse n'igihugu cy'u Rwanda, aho ivyo bihugu ndetse banemeranya ko hari imigambi ivyo bihugu bizokorera muri ico gihugu cya Kongo. Ayo masezerano rero yo guha ubusi bw'imbwamwo ubutare arasanzwe cyane kuko niyo nzira ibihugu byose bikiri mu nzira y'amajambere biri hamwe amadeni biba vyatse mu banki y'isi canke ahandi. Amasezerano rero yabayeho hagati y'igihugu cya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, Ubuganda ndetse n'u Rwanda arazwi neza cyane kuko igopi zayo zirabitswe mu ishiramwe mpuzamakungu ONU. Bivuye ku nyinyurana rirangwa rero hagati y'abantu batandukanye bahiga ubutare mu buseruko bwa Kongo, ushaka kuronka ubwo butare ategerezwa kugira ibigwanisho ku mvo z'umutekano. Nico gituma ako gace kagwiriyemo tugwi twitwaje ibigwanisho twinshi. Kuvyega Ubuganda n'u Rwanda bobo bategerezwa gushiraho igisirikare kidasanzwe ngo kijejwe ubuzi bubiri. Uruhande rumwe gucungera abahoze bayoboka Idi Amin Dada ntibahungabanye leta ya Museveni, nico kimwe n'abayoboke ba FDLR ntibavogere igihugu cy'u Rwanda. Ku rundi ruhande kandi bacungere bwa butaka bakomorerwa kugira ngo niyimbwa ry'ubutare rigende neza. Uko rero imyaka yagiye niko hagiye haribonekeza mu bategetsi ba Kongo abadashimishwa n'iyo ngingo yo kuba hari amasezerano yari yasinywe hagati y'igihugu cya Kongo, Ubuganda ndetse n'igihugu cy'u Rwanda byo kwimwa ubutare muri Kongo. Bamwe mu bakongomani bakabona ko byari bimeze nko kugurisha igihugu. Amakuru atavugirwa hejuru niko harimo ikibazo c'amacakubiri ngo y'amoko. Bamwe mu bakongomani bagize amahirwe yo kuja mu nzego zikomeye z'igihugu, harimo abafitanye imigenderanire ya hafi na Idi Amin Dada hamwe na Juvenal Habyarimana, bose batembagajwe ku butegetsi mu Buganda no mu Rwanda.
Abakongomani rero bahoze bacuditse n'abo bakuru b'ibihugu batembagajwe bitwa yuko basangiye n'abo batembagajwe ubwoko bumwe bw'ububantu. Gutembagazwa n'abanyankore byatumye ishavu riniga rero ku bakongomani bibona nk'abo babarizwa mu babantu, baca bumva ko hakwiye ihagarikwa ry'aya masezerano kugira ngo abo banyankore birukanwe ku butaka bw'abakongomani. Iyo rero niyo mvo yatumye ngo u Rwanda na Uganda bikomeza mu vya gisirikare umuhari wa M23 kugira ngo ubutaka bwabo buri muri Congo ntibabutakaze. Ku bw'ayo masezerano azwi n'amakungu, niyo mpamvu rero ikibazo ca M23 ataco gikorwa ko ku rwego mpuzamakungu. Ni nako kandi bivugwa yuko hari andi makuru avugwa, kuko ayandi makuru yemeza ko burya abasirikare 23,000 b'ishiramwe mpuzamakungu ONU bari muri Congo mu rwego rwa MONUSCO atakindi bakoraho kiretse gucungera ubutare bw'imbwe bujanwa mu bihugu vyabo amarembe. Ngo nico gituma intambara haguhera ibandanye ikomera, kuko MONUSCO ntijejwe gutuza iyo mihari. Muri izo nkuru zibanga bivugwa ko ahubwo MONUSCO yoba itanga ibigwanisho ku mihari imwe kugira intambara zameho, nayo ikiringo c'ingabo za MONUSCO kibandanye ciyongera, nabo babandanye kurondera ubutare buri mu gihugu ca Congo. Iryo soko ryacu yaduhaye akarorero k'ivyabaye ku basirikare ba MISOM b'u Burundi, aho yagize ati: ingabo z'abarundi n'abaganda bari muri Somalia barigeze kuronka amakuru y'ahari ko harategurirwa ibitero vy'abiyahuzi ba El Shabab. Ingabo zacu zibagwamwo, bamwe zirabica, abandi zibafata mpiri, abandi barahunga. Abandanya ati: abahunze abasirikare bacu barabakurikiye babagejeje ku birometero hafi 15, niho ingabo zacu zabona indege y'ingwano y'abanyamerika ije, bibaza ngo ije kubunganira. Bagize gutya bumva ibacucagiyemwo amasase, barahundagara bayobegwa ibibaye. Babasirikare rero baca baridondora babicishije ku vyuma vyo gutumatumanako amakuru, bavuga ko bakurikiye umwansi, baca babishura ko batarekuriwe kwinjira muri ako karere kagenzurwa n'abasirikare ba Amerika. N'agatwengo kenshi yavuze ati: ibaze leta zunze ubumwe za Amerika zikingira abagwanyi ba El Shabab kandi aribo batanga amafaranga menshi kugira ngo uwo muhari utuzwe. Ngo niho rero batahura yuko ibigwanisho n'ubuhinga umuhari El Shabab ukoresha ubihabwa n'ivyo bihugu rutura ku isi kugira intambara ibandanye muri Somalia, nabo babandanye gukurayo ivyo bariko barakurayo vy'agaciro kadasanzwe. Ngo no muri Congo rero nuko vyifashe. Umuhari M23 ukivugwa wari ufise ivyicaro bikuru mu gihugu c'Ubuganda, kuko n'indongozi zawo nyinshi niyo zaba. Ariko kuva aho hadukiye icuka kibi hagati y'Ubuganda n'u Rwanda, ngo umuhari wasigaye uvugwa nk'uwegukira u Rwanda gusa. Amakuru akavuga ko Perezida Yoweri Kaguta Museveni w'igihugu ca Uganda ndetse na Perezida w'igihugu c'u Rwanda ari abavukanye badasanzwe, hari n'abemeza bose ko bo bari abanyarwanda. Ngariko umuhumuri Yoweri Kaguta Museveni agafatwa nka mukuru wa Paul Kagame cane mu ishiramwe Commonwealth, kuko Museveni ari we yabaye umuhetsi w'u Rwanda gwinjira muri iryo shirahamwe. Mu mategeko agenga iryo shirahamwe Commonwealth, umuhetsi niwe yama akuriwe ahagarariye, hakaba hari ivyo kizira gushikira canke gushikiriza utabicishije ku muhetsi wawe. Didier Nkurunziza atereje akajagari mu Burundi bivuye ku kiringo ca gatatu. Inzira z'u Burundi zahora zicishwamo ubutare buvuye muri Congo bugana mu bihugu rutura ku isi zaciye zisa n'izihagaze. Amakuru akavuga ko igihe amakungu yagerageza kwinginga Nkurunziza ngo ntiyitoze ikiringo ca gatatu, ahanini bashakanye haduka intureka zotuma izo nzira bacishemwo imari zabo zihagarara. Nawe Nkurunziza ngo nico gituma yihagararako, yarazi ko amakungu adashobora kumukomakoma, kuko Burundi yari inzira nziza yo gucishamwo izo mari z'ibihangange ku isi, kuko Burundi bwegereye neza aho ubwo butare bwimbwa. Ivyo bihangange vy'isi rero bibonye ko atakundi mu Burundi hononekaye, baciye basaba ko imari zabo bozicisha mu kindi gihugu c'u Rwanda. Amakuru y'ibanga akavuga ko inzira zacishwamo izo mari z'ibuhangange ku isi mu karere zari zibiri, Ubuganda n'u Burundi. U Rwanda rero ngo nibwo rwasubiriye u Burundi. Igihe ubwo butare bwacishwa mu Buganda, hariho umuce ngo wari ugenewe Museveni n'agahembo, ariko Kagame yajerekana ubudasa, kuko yavuze ko ataco azokenera nk'agahembo. Amakuru akavuga ko rwari urwenge rukomeye Paul Kagame yakoresheje kugira ngo yitoneshe kuri bene ijambo ku isi, ariko yakoze ivyo ngasotera guhabwa ikibanza c'iteka. Ivyo bihangange rero bibonye ko
igihugu cy'u Rwanda ata kiguzi babasaba baciye bahindukiza ubutare bwahora bucishwa mu Buganda busigara buca mu Rwanda. Ni naho rero ngo havuye gushamirana gukomeye cyane hagati y'abakuru b'ivyo bihugu bibiri, kuko mwarumvise ko igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Buganda navyo vyigeze kurebana ribi cyane mu myaka iheze. Ngibi rero amakuru akavuga ko Museveni Murantungi kugira ngo tubandanye ku vya M23, amakuru akabandanya avuga ko Museveni yabanje gusokora biwe muri M23 acabwira Felix Tshisekedi ko yokubita induru ku munwa ko M23 ari y'abanyarwanda aribo bariko bamara abantu mu buseruko bwa Kongo. Gutyo Tshisekedi aca atera umuhari M23 ibitero bishobora gushika mu Rwanda abifashijwemo n'Ubuganda mu kumuha amabanga ya M23 nk'abari bayimwo no kumuha ibigwanisho. Ku bwa Tshisekedi kwirukana abanyarwanda mu buseruko bwa Kongo abifashijwemo n'uwahora acuditse n'abanyarwanda yari inzira yoroshe yo kwirukana b'abanyarwanda muri Kongo. Ku bwa Museveni nawe havugiwe hejuru ko u Rwanda arirwo rufasha M23 nk'umuhari w'iterabwoba, kwiyongera ko ibitero Kongo yategekanya gutera u Rwanda vyari kurucafuza bigatuma inama ya Commonwealth yabereye mu gihugu cy'u Rwanda itahabera. Ico gihe Ubuganda bwari bwamaze kwitegura ko buca buba aribwo buyakira, ariko ibihangange vya Commonwealth vyaramenye uwo mukino inama ibera mu Rwanda. Amakuru adasanzwe akavuga ko hari ibihugu vyo muri Francophonie cyane cyane Ubufaransa ngo vyahavuye bishira inguvu muri uwo mugambi wo gutabagura u Rwanda vyunga kuri Museveni na Tshisekedi. Ku bwabo ngo babona ko u Rwanda rwatswe aho bwimba ubutare, hanyuma inzira zicishwamwo bwa butare bw'ibihangange ku isi zigasubizwa mu minwe y'Ubuganda. Igihugu cy'u Rwanda ngo cagombaga kuja hasi. Ni mu gihe kandi bavuga ko hari ivyatumye Uburundi bwogera mu kajagari. Amakuru dufise akavuga ko ibihangange vya systeme irongoye igihugu cy'u Burundi bibonye Tshisekedi aje gusaba umukuru w'igihugu ko yokwirinda u Rwanda, baciye bashira ku munzane Burundi bwokungukira muri iyo nyinyurana rihagaze ku nyungu. Igicororo kimwe mu bahagarariye systeme rero caciye cereka neva ko yoba arabangira mu kunagura umubano mwiza n'u Rwanda kugira ngo ashimishe Kongo nabo batubegere Murantunge, ashimishe abayobozi b'igihugu ca Kongo. Hari amakuru y'ibanga avuga ko abashigikiye Tshisekedi babwiye Variso Kagame ko niyabasha gukumbagaza Kagame nawe azoca asubizwa yanzira icishamwo imari y'ibihangange ku isi. Baca bamwereka ko niyasubira kuronka iyo nzira amakungu azoca amuha ijambo nk'iry'Uburundi bwahoranye imbere y'ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza canke ibirenge harya. Bikavuga ko rero arico catumye umukuru w'igihugu cy'u Burundi Variso Ndayishimiye arungika abasirikare b'igihugu muri Kongo kugira ngo baje gufashanya na Tshisekedi muri iyo ngwano ikomeye cyane mu gihugu ca Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo. Ngibi rero ibiri kuvugwa kuko n'ibihangange vyo kwisi bimaze kumenya ko Tshisekedi nabo amashigikiye ata mugambi bafise wo kuganira n'u Rwanda, baciye baha uburenganzira n'ibikoresho igihugu cy'u Rwanda kugira ngo civune congere gifata kugira ngo civune uwovogera ubutaka bwacu bwose. Hamwe hakavuga ko rero ariho hoba haraturutse kuko utumvikana kw'ibihugu bitatu vyo mu karere ka Afurika y'ubuseruko ari vyo igihugu cy'u Buganda, Uburundi ndetse n'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Bamwe bati igihugu cy'u Buganda n'u Rwanda biri kumwe, nako kandi igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cya Kongo navyo bifatanye mu nda. Rero amakuru yaragizwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo utoje ucikanwa nayo dushikiriza, usangiza no makuru bagenzi aho bari hose kugira ngo nabo baje baraba mu bambere bashikirwa nayo biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi, hanze y'imbezi igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure. N'ibindi vyinshi rero biriko biravugwa hirya no hino mw'isi, byose ntuze gucikanwa no Muhuza TV. Imana ibahezagire mu bikorwa vyanyu vya misi yose muriko murakora.